Shalom, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndabakunda bavandimwe, ndabashimira ngende muhora mukurikirana ibiganiro by'Ijambo Ry'Umunsi kandi mukabisangiza n'abandi, mukagira na subscribe. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha mubishishikare. Kandi ndashimira kuntaye numva banandikira bambwira ukuntu ijambo ry'Imana ririkoreye bafasha rikora ku mitima ya benshi. Icubahiro ndagihaye Imana yo ibikora. Dusangira ijambo ry'uno munsi Mucete Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacize ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avuma umuntu wamanitswe ku giti. Umurongo wa 14. Kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe, haleluya, na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkesha mwemu twasezeraniwe. Amen. Bene data, mureke mbabwire imigisha indwi twaherewe muri Kristo Yesu, twahawe biciye muri Kristo Yesu. Twebwe twarabanyamahanga, Kristo acika ikivume ku bwacu kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushikire abanyamahanga. Imana yasezeraniye Abrahamu imigisha ndwi seti, natwe twebwe abanyamahanga twarawushikiriwe umugisha biciye muri Kristo Yesu umukozi wacu. Umurongo wa 14 bavuze ngo kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe bawuheshejwe na Yesu Kristo. Igitabo cy'Itangiriro, mureke tuvuge umugisha, twumve umugisha Imana yasezeraniye Abrahamu. Yaramubwiye ngo 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3, uhoraho bariya Abrahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzakwereka. Bene data, hari aho twavuye natwe, hari aho abantu benshi bari baragiye mu mwijima bavuyeyo. Haleluya, tuza mu bwami twarimukiye mu bundi bwami. Amen. Umurongo wa 2, nanje nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, izina ryawe ndarigira rurangiranwa, nabandi baze bagira umugisha ku bwawe. Haleluya. Umurongo wa 3, abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wowe niho imiryango yose mu isi izoherwa umugisha. Mureke mbabwire imigisha indwi itorero abakristo twaherewe muri Kristo Yesu, biciye muri Kristo Yesu. Iyi migisha indwi Imana yasezeraniye Abrahamu ni yanje ni yawe. Bene data, ugomba kubimenya neza. Umugisha wa mbere Imana yasezeraniye Abrahamu, yaramubwiye ngo naje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguhindura ubwoko bukomeye. Mu gitabo cya Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu myiza ikabashikana mu muco wayo utangaje. Haleluya, twarimutse. Umurongo wa 10, kera nta bantu mwarimo ariko none muri abantu b'Imana, kera ntimwari bwagirirwa imbabazi ariko none mwarazigiriwe. Natwe zaguhindura ubwoko bukomeye biciye muri Kristo Yesu, biciye mu mwami wacu Yesu Kristo. Mva, zaguhindura ubwoko bukomeye. Wewe wanyumviriza, uri ubwoko bukomeye, reka kwisuzugura, uri ubwoko bukomeye. Haleluya. Iri sezerano rya Abrahamu naje ndayishimiye, narayishikiriye biciye muri Kristo Yesu. Icya 2, nzaguha umugisha. Mva bene data, umugisha n'umugabane w'abana b'Imana. Twasezeraniwe imigisha. Umugisha Abrahamu yari afise umugisha utangaje. Imana yamuvuzeho, ivuga kuri Isaka, ivuga kuri Yakobo, bari abatunzi, bari bafise umugisha w'Imana. Ndakwifurije kugira umugisha. Umugisha ni umugabane wawe. Kuba ufite umugisha ni umugabane w'abana b'Imana. Nzaguha umugisha. Icya 2, izina ryawe ndarigira rurangiranwa. Izina ryawe bavandimwe, mureke mbabwire, izina ryawe ntirigaherekerere mu muryango wawe gusa, wewe nabo muvukana nabo mwiganye. Oya, Imana igomba kugukoresha izina ryawe rikaba rurangiranwa, izina ugakorera umwami. Haleluya. Izina ryawe abari mu mubabaro mu Buhindi, bari muri Amerika, bari hirya no hino, haleluya, bagatabagwa kubera wewe. Haleluya. Hari umukozi w'Imana wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo hariho abantu bavukira imiryango, abandi bakavukira amahanga. Wewe ugomba kuba umuntu wavukiye amahanga, abandi baza bagira umugisha. Sifa kwa Mungu. Izina ryawe ndarigire rurangirano, izina ryawe ndarigire rurangirano. Haleluya. Hari abantu amazina yabo yabaye rurangiranwa kuri nosi, tuzarinda tuja mu ijuru tukicibuka. Kubera iki? Ngene Imana yabakoresheje. Haleluya. Ngene Imana yabakoresheje.
bene data. Hariho abagabo kaba Bilgamu ba Bonki, haleluya, bari abagabo bakoreshwe n'Imana. Hariho abakozi b'Imana, hariho abakozi b'Imana ngaha muri kino gihugu ndimo muri Kongo cyangwa hirya no hino, bakoreshejwe basize amateka muri nosi. Haleluya, izina ryawe ndarigire rurangirano, izina ryawe ndarigire rurangirano. Icya gatatu yamubwiye, icya kane yaramubwiye ngo n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe, abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Bavandimwe, mureke ndabashingira intahe, numva no shingiro ntahe. Mu mwaka wa 2012 nagize impanuka. Mu mwaka wa 2012 munumve neza, nagize impanuka ngongwa n'ifuso. Ifuso yari ifise itoni 2 z'isima igiye gupakira, nagongewe munsi ya Eglise Vivante abahazi, igiye gupakira ku isoko mu Ijambo, irangonga. Maze kungonga ndababara cyane, ndagenda mu bitaro, namaze hafi amezi 2. Muri ayo mezi 2 narabonye Imana mu bantu yakoresheje batandukanye ku bwanje. Abo bantu Imana ibaheza umugisha. Ndava mu bitaro ndataha, nshitse mu rugo nari mbabaye cyane. Urumva sinava muhira, nava muri shambure bandengeje kugira ngo nicaye muri saro. Narababaye cyane mu kuguru harimo ivyuma. Umunsi umwe nimari 3, nibaza neza ko 3 cyangwa 2, nicaye kuri radio Vyizigiro. Imana ihezagire radio Vyizigiro. Nicaye kuri radio Vyizigiro, ndashaka kubabwira ijambo rivuga ngo abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Nicaye kuri radio Vyizigiro, haza ikiganiro cyitwa Shima cyakikirizwa n'umukozi w'Imana, ndaga n'ubu kiracyariho, cyitwa umukozi w'Imana Chris Ndikumana arigisha ijambo. Ico gihe muri 2012 mu byumve neza, aravuga ngo nimba uri mu bitaro ukaba ugwaye ukuguru ukumanitse, hakaba ari ukuguru kuzima gusigaye, shima Imana kubwo kuguru kuzima gusigaye. Numva ndikangwe ndikoma, ndavuga ngo Mana, ndabwira Imana ngo Mana, jewe si ukuguru gusa, nafashe ukuguru kuri gukomeye, ndafata mu mutwe, ndafata umugongo, ndafata ubuzima bwanje. Muri uwo mugoroba ubuzima bwanje bwarahindutse. Ahari umubabaro ndahindura, ndavugira Imana ngo Mana mbabarira. Ndashima Imana ukuntu mwiyumvire fuso, tiyangoza umugongo, tiyangoza umutwe, tiyangoze amaguru yose ngo avungagurike, yagonze ukuguru kumwe nabwo hari kuri cheville harimo ivyuma. Mugabo ndafata umwanya, ndatangira guhimbaza Imana, ruwanje rahinduka, umubabaro uramvamo kubera ijambo umukozi w'Imana avuze. Ubuzima bwanje burahinduka, umubabaro nari mfise urahera. Igitangaza cyabaye, bwarakeye mu gitondo ntangira gutambuka. Kubera iki? Kubera indirimbo y'ishimwe yaremwe mu buzima bwanje. Umunsi umwe Kristo ntawe narinzi, umunsi umwe nta makuru ye narinzi pe. Umunsi umwe ngenda muri seminari nkoresha amabekiye, inja muri King's Conference, sanga niwe ariko arasobanurira abazungu bari aho hantu. Ndamubwira uba witwa Kristo Ndikumana, ndamushingira intahe, ndamubwira ukuntu Imana yakijije kubera ijambo yavuze. Haleluya. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi mbabwira, yambereye inkoramutima. Kuva uwo munsi ndi ku radio kugeza no munsi, yambereye umuntu adasanzwe mu buzima bwanje. Abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Bene data, mureke tubera abandi umugisha, tubera abandi isoko y'umugisha. Abrahamu, Imana yaramubwiye ngo Abraha, abandi bazogira umugisha ku bwawe. Natwe biciye muri Kristo Yesu, mureke tubera abandi umugisha, tubera abandi isoko y'umugisha. Abandi banezerwe ku bwawe. Nuhura n'umuntu ababaye avuge ngo Imana yahabwe icubahiro, hari umuntu twahuye umubabaro wanje urashira. Semen, amen. Hariho abantu babereye umugisha abandi. Ari igihe nsoma cyangwa numva amakuru, kumva abakozi b'Imana bakoreshejwe n'Imana, kumva umukozi w'Imana David Ndaruhutse, ukuntu Imana yamukoresheje muri kano karere, ukuntu Imana yamukoresheje. Haleluya. Imana yaramukoresheje ku buryo hari ibishengero limitirirwa, hariyo bitaro, izina rye ntirizova hano. Kubera iki? Kubera gukoreshwa n'Imana. Mu minsi ishize hari umukozi w'Imana watashe mu bwami witwa Eliya Ndikunkiko. Naragiye muri Anteremaye, narumiwe, habaye amarira, habaye ibikogwa, habaye abatama, bakavuga ngo ni jewe yambatije, niwe wanshingiye, niwe wambwirije ubutumwa bwiza. Uyu munsi ni umukozi w'Imana Kubera, nahuye nawe. Haleluya. Abandi baze bagira umugisha ku bwawe, abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Mwene data, ivyo urukurakora vyose, bera abandi umugisha, bera abandi umugisha, abandi bagira umugisha ku bwawe. Reka hariho abantu we n'abana be gusa azunguruke mu rugo rwiwe. Oya, hariho abandi bagomba kugira umugisha ku bwawe. Haleluya.
icya gatanu yaramubwiye ngo abazoguhezagira nzobahezagira, abazoguhezagira nzobahezagira. Aburahamu Imana yamusezeraniye ngo abazoguhezagira nzobahezagira. Icya gatandatu, kandi uzokuvumana bazovumwa. Umurongo cya gatandatu ikindwi kikavuga ngo kandi muri wowe niho imiryango yose izoherwa umugisha. Bene data, tugomba kugira umugisha, abandi bakagira umugisha ku bwacu. Mu gitabo cy'imigani haravuga ngo uvomera abandi n'abazovomerwa. Iyi miryango izogira umugisha ku bwacu. Umva ndakubwire, iyi migisha Imana yasezeraniye Aburahamu narayishikiriye biciye muri Kristo Yesu umwami wacu. Yaramubwiye ibintu 7, naje zo guhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri, zo guha umugisha. Izina ryawe ndarigira rurangirano. Izina ryawe ndarigira rurangirano. Icya kane, abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Haleluya. Icya gatanu, abazoguhezagira nzobahezagira, abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma bazovuma. Mureke ndababwire, hariho abantu batazi, abantu basezwe n'Imana, hariho abantu birirwa batuka abantu ku marezo sosiyo, birirwa bavuga ibintu nabi. Umva ndakubwire, wirinde gose. Urashaka kugira umuvumo utazi iyo wavuye. Umuntu waje kubika Sawuli anezerewe, aje kubika Sawuli, umuntu wasizwe. Dawudi yaravuze ngo mugende muje kumwisha, mubanze mwicuriye kwanza kwa mbere. Karaza nezerewe, umuntu wasizwe n'Imana yishwe. Abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wowe muri wowe imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha. Data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye ko biciye muri Kristo Yesu iyi migisha twarahirose, biciye muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Wampidiye ubwoko bukomeye, wampaye umugisha. Izina ryanje mwami, haleluya. Izina ryanje, izina ryawe nzorigira rurangirano, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazokuvuma nzobavuma, abazoguhezagira nzobahezagira. Turafite iyi migisha biciye muri Kristo Yesu. Urakoze Mana, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, amen.